Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubagezako intahe irasanzwe y'umwe mu bahoze barongoye inama nshingamateka ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane kandi akaba yarakoze ikintu kitoroshe cane carabana n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2015 ubwo umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikiringo ciwe ca gatatu. Ubwo nta wundi ni Piyo Ntavyihanyuma. Tugiye kubageza ko intahe ya Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe aramushingira intahe kukungene yitwaye muri ico kibazo vyose nimuze gucikanwa. Aho rero hose ndagwaye kaze muri ano makuru mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Reka tubitangurire muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2013. Kimwe ikibazo c'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2015 cari mu mitwe y'abakurikiranira ivyu Burundi bose hafi, na cane ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha yari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Iyo nteguro yari yakozwe mw'ibanga ntangere, abarundi ntibigeze bayivuganako. Iyo yari integuro ihindura ingingo 80 z'ibwirizwa shingiro. Ahanini yari integuro ituma ukwitoza kwa gatatu kwa Nkurunziza guca guhura n'amategeko. Yari integuro kandi ihamba amasezerano ya Arusha. Pacifique Ninahazwe uti twese twari tuzi ko iyo nteguro izokwemezwa mu nama nshingamateka kurya kw'ikete rirengana muri posita. Hari umugabo tutari tuzi ivy'ukuri yitwa Piyo Ntavyihanyuma, uyu ari nawe aje gushingira intahe. Abandanya agira ati ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu hari igenekerezo ya 18 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2013 ku cicaro c'urunani Froske mw'irohero. Twakoze inama ihuza amashirahamwe yigenga kugira tuvugane inyifato tugira ku bijanye n'umutumiro twari twahawe n'umukuru w'inama nshingamateka Piyo Ntavyihanyuma, aho yadusaba kwitaba inama y'imisi ibiri yahuza imigambwe, amashirahamwe yigenga, amadini, abashingamateka n'abakenguzamateka bwaca itangura mu Kigobe. Intumbero iyo nama kwari uguhanahana ivyiyumviro ku nteguro y'ibwirizwa shingiro. Muri iyo nama rero twari imirwi ibiri, bamwe babona ko dutoja muri iyo nama bafata nk'ikinamico, abandi babona ko dutegerezwa kujayo tugasohora iciyumviro cacu ku mugaragaro. Twese rero twahavuye twumvikana kujayo. Uti bukeye kwigenekerezo ya 19 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2013 twaritavye inama. Ibikorwa vyari birongowe na Piyo Ntavyihanyuma, umukuru w'inama nshingamateka, be na Gabriel Ntisezerana, umukuru w'inama nkenguzamateka w'ico gihe. Mwijambo ryo kugurura, Piyo Ntavyihanyuma yasavye abitavye ko batogira ubwoba bwo gushikiriza ivyiyumviro kandi ko baganira bumvikana. Twavyumva umengo nukuturyosha gusa kubera twari tumenyereye ko abategetsi ba CNDD-FDD batemera ivyiyumviro bitandukanye n'ivyabo. Hari bamwe muri twebwe bari bacibaza ko twoca twitahira kubera twari mu nkinamico kugira ubutegetsi buzovuge ngo bwarumvirije ivyiyumviro vyacu. Ibirori vyo kugurura inama biheze, mu gihe abandi bari bagiye gufata akayi, hari uwaje kutumenyesha jewe na Vitali Nshimirimana, umukuru wa Froske, ko Piyo Ntavyihanyuma yaradukeneye mubiri we. Pacifique uti twaragiye dusanga ari kumwe na Gabriel Ntisezerana, baraturamukije n'urupfasoni rwinshi. Umwanya twahamaranye Piyo Ntavyihanyuma niwe yavuze ahanini. Bwari ubwa mbere turamukanya, twicarana tukaganira amaso mu yandi. Ubundi namubona kuri televiziyo canke ngiye mu nama nshingamateka nkabona arongora ibikorwa vyaho. Namubona nk'umupatiri, umuntu yiyubashe kandi avuga make. Namwibaza nk'umuntu atoshobora guhakana ingingo n'imwe ya Nkurunziza. Benshi twamufata nk'umuntu ajejwe gukoma amashi gusa, vy'ukuri ntitwari tumuzi. Muri ico kiganiro Piyo Ntavyihanyuma yavuga yitonze, ukumva ko ijambo ryose aryumvirako.
twarumva neza ko twe na Vitali atuzi kandi ko yadutumye ko azi neza ivyiyumviro vyacu. Icumvikana nuko bishoboka ko hari umuntu yari yamubwiye ivyo twahaririye mu nama twari twaraye dukoze. Umwanya wose yawumaze adusaba ko tutocira hagati ibikorwa, ahubwo ko twohaguma tugaterera ivyiyumviro vyacu, kandi yaremeza ko bazobikorerako. Pacifique uti icyantangaje uwo munsi nuko nasanze Pio ari umuntu w'umunyabwenge cyane w'ubwitonzi kandi azi gutahura icyiyumviro cyawe. Twaganiriye kandi twaramwemereye ko tubandanya ibikorwa. Birashoboka ko yoba yarahamagaye n'iyindi migwi. Ibikorwa vyaragenze neza, gusa kano kanyereka tugaruke ku ntahe Pacifique Ninazwe agiye gushingira Pio Ntavyanyuma ku birabana n'ivy'ikiringo ca gatatu. Mu mirwi nka yose twarabazanye uko vyagenze, tugasanga hose bumvikanye ko ibwirizwa shingiro ridakwiye guhinduka kiretse ingingo zibiri gusa zijanye n'ingene twokwisunga umwaka w'ikori ukoreshwa muri EAC. Benshi vyaradutangaza ingene wame ngo n'abasendede FDD ntibariko baragwanira rwose ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ku mugoroba w'umunsi wa mbere nyene niho umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yampamagara ku ruhande turaganira gato. We ntibwari ubwa mbere tubonanye. Niwe yamenyesheje ko Pio Ntavyanyuma adashigikiye ikiringo ca gatatu. Uwo munsi yambwiye ati aho Nkurunziza yashikiriza ijambo ry'umwaka mushasha ku wa mbere Nzeri umwaka wa 2012, Pio yaciye ampamagara. Mbega ivyo yavuze ni ibiki? Agomba kwiyongera ikindi kiringo? Mwibuke ko muri iryo jambo Nkurunziza yari yavuze ko afise umugambi wo guhindura zimwe mu ngingo zibwirizwa shingiro. Ni naho Leonidas Hatungimana yambwiye ko we nyene yandikiye Nkurunziza amwereka ingene ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha atamwemerera kwitoza ubwa gatatu. Burya Leonidas Hatungimana niwe yabaye ubwa mbere yamwubahutse kumubwira ko adashigikiye ikiringo ca gatatu, mbere mu nyuma anamusaba ko yomutabara ntaze amutume gusigura ivy'ico kiringo. Pio yipfuza ko uvuga ijambo. Ku munsi wo kurangiza ivyo bikorwa ku mugoroba w'igenekerezo ya 20 Kigarama mu mwaka wa 2013 niho naza mbona haje umuntu mu bakora protokole. Uyu ni Pacifique Ninazwe atwiganira ibi vyose. Uyu muntu yarashinzwe protokole y'inama nshingamateka. Nibwo yansanga aho nicambwira ati witegure umukuru w'inama nshingamateka araza kuguhamagara kuvuga ijambo ku izina rya societe civile. Ako kanya niho natahuye neza Pio Ntavyanyuma uwo ari we. Gutumira jewe kuvuga ijambo mu kurangiza ibikorwa vyasigura ko akeneye uza kuvuga ataryo umunwa ko tudakeneye ikiringo ca gatatu. Ako kanya yari yatumiye abaserukira ibihugu n'amashiramwe mpuzamakungu bamwe n'abandi bategetsi batari bake. Yari akeneye ko ijambo rivugwa icese mu nama nshingamateka kandi imbere y'inzego n'amakungu ko tutemeye ko ibwirizwa shingiro rihindurwa. Amwe mu majambo yumvirijwe cyane uwo mugoroba harimwo irya Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yatwara inama nkuru y'abepiskopi katolika, akazamwo irya Leonce Ngendakumana yaserukira ADC Kibiri n'iryanje ku izina rya societe civile. Vy'ukuri Pio Ntavyanyuma yarahejeje gukora ikintu kidasanzwe. Kumbure benshi batabonye ico gihe twavuye ngaho vyumvikana neza ko abarundi badashigikiye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryotuma Nkurunziza aronka ikiringo ca gatatu. Aha rero niho Pacifique Ninazwe ashingira intahe Pio Ntavyanyuma nk'umugwanyi w'ubwenge. Muri ntwarante umwaka wa 2014 abarundi babaye nk'abakubiswe n'inkuba. Inama nshingamateka yaranse gutora integuro y'ibwirizwa shingiro yarungikiwe na leta. Abarundi baribuka Pio Ntavyanyuma asubizamwo uharura amajwi ati subiramwo uharure neza, uko uwo yaharura we yari yemeje ko amajwi akwiye, ariko Pio we yarabizi neza ko aburijwe rimwe rya Bonaventure niyo yankana. Nuko atigeze avuga ko adashigikiye ikiringo ca gatatu, aba arabujije ko Nkurunziza aronka ibwirizwa shingiro rimwemerera kwitoza bwa gatatu. Imbere yaho Pio Ntavyanyuma yari yatewe ubwoba n'ibihangange bibiri, arivyo General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Bamusanze mu biro mu mwambaro w'intambara tenue de combat, bamubwira ko ibwirizwa shingiro ritegerezwa gutorwa. Sinkekeranya ko yabishuye neza muri bwa bwitonzi bwiwe.
ariko ntibamenye uwo bateye ubwoba ko bamwihenze ko cyane. Kw'igenekerezo rero ya 28 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2015 niho abarundi n'amakungu babona Pio Ntavyanyuma batari bazi umugwanyi. Kumbonesha kure y'abafaransa France 24, Pio Ntavyanyuma atangaje icese ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kitajanye n'ibwizwa shingiro bene amasezerano yarusha kandi ko yahungiye mu Bubirigi. Yaravuze iterabwoba n'agasuzuguro yagiriwe na Nkurunziza kuva amuhanuye ko atota igihugu mu kaga. Ntako umurundi atari yarakoze ngo arabe ko Nkurunziza yakwihanura biranka, ariko vyose akabikora mu rupfasoni n'ubugwaneza nk'uko ashingirwa intahe. Pacifique Ninahazwe uti mw'ijambo navugiye mu nama nshingamateka kugenekerezo ya 20 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2013 narashimye cyane Pio Ntavyanyuma kubona yari yashoboye guhuza abarundi bo mu vyiyumviro bitandukanye rwose, ariko bakaganira neza nk'abana b'u Burundi kandi bakavugana neza y'Uburundi. Ico gihe naramubwiye ko Burundi bwabuze indongozi ishoboye guhuza abarundi bose, nca ndamusaba ko yogerageza n'imiburiburi akazohora ahuza abarundi rimwe mu mwaka. Ivyo ico gihe ngo vyari biteye igomwe. Ngarega burya ukunda umuryango arawufatanya, burya no gukunda igihugu vy'ukuri bihagaze mu gufatanya abana bacu bose. Uzokubwira ko akunda igihugu mu kurwanya bamwe mu bakivukamwo azoba akubesha, niko kucica. Nako kandi nk'umuhuza w'abarundi Ombudsman Mohamed Rukara nawe yari yamirije muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2012 bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD vyagezwa no kurya ibiturire no konona amatungo y'igihugu. Ico gihe yaramenyesheje ko ubuzima bwiwe bwari bubangamiwe n'ivyo bisuma kugeza naho yanasavye ko apfuye atohambwa batabanje gupima ikiziga ciwe, ariko ntiyashoboye gutanga amazina y'ivyo bisuma nkeka yaratewe ubwoba. Icegera c'umukuru w'inama y'inararibonye za CNDD-FDD kandi yari yamirije muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015 umugambi w'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza co kimwe n'umukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyanyuma, hakazamwo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri n'abandi bategetsi ba CNDD-FDD. Muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2015 yarerekanye neza ko adashigikiye ihonyangwa ry'amasezerano y'Arusha, maze aca arasohoka igihugu. Yasubiye kugaruka i Burundi haciye umwaka aje gutanga raporo y'ibikorwa vyiwe no kubisikanya n'umusubirizi wiwe. Nyakubahwa Mohamed Rukara umuhuza wa mbere w'abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2016 yitavye Imana i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Ngaho rero amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigazwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.